Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro yaga muganga, ikiganiro gisanzwe gicishwamwo inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara. Amagara meza, kugubwa neza, kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije jewe Janvier Manirambona. Ndabaha ikaze mu kiganiro cacu cuno musi. Iki ni ikiganiro kigira kabiri mu biganiro 10 twabateguriye kugira ngo tubashikirize ahanini ibintu bikuru 10 umuntu yokora mu ntumbero kugira ngo ashishikare kugira amagara meza, arambe abeho yishimye canke abeho anezerewe. Rero mu kiganiro cacu cuno musi twagomba turabire hamwe ikintu kigira kabiri. Ico kintu kigira kabiri umuntu yokwibaza, mbega nokora iki kugira ngo ngire ubuzima bwiza, kugira ngo ngire amagara meza. Iki ni kibazo abashakashatsi benshi bandika ibitabo, bandika ama memoire, vya bitabo birangiza amashure, zaba za licence, za master canke za doctorat, aho usanga bagerageza kwerekana ibintu bitari bike vyofasha umuntu kugira amagara meza. Ikiganiro cyacu cuno musi rero gishimikiye hanini kucitwa imyimenyerezo ngorora mubiri canke imyimenyerezo nonoramitsi. Abantu batari bake haraheze igihe kitari gito, haraheze imyaka n'imyaka, hariho abantu biyumvira yuko kugira sport canke ikarashishi, imyimenyerezo ngorora mubiri, imyimenyerezo nonoramitsi, kunonora imitsi, biyumvira yuko ivyo ari vya babandi bavyibushe cane, bafise ubuvyibuhe ndenzarugero, babikora kugira ngo bagabanye ibiro, babikora kugira ngo bapunguke, bagabanye umubiri, bagabanye ubuvyibuhe, kubera yuko data wanje bavyandikiwe na muganga. Ariko siko biri habanamba. Imyimenyerezo ngorora mubiri, imyimenyerezo nonoramitsi ntiyagenewe abo bantu bafise ibiro vyinshi gusa, bariya abantu bafise ubuvyibuhe ndenzarugero, bariya abantu novuga ngo muganga arinda kwandikira yuko bakwiye kuzoza baragira sport. Habanamba sport burya ngo ntiyagenewe kugabanya ibiro gusa canke se kugira ngo umuntu agumane akarinye. Bantu usanga avuga ati ngumane munda hanyabuye, ngumane taille française, ngume ndi kuri ndri. Habanamba. Ariko sport canke imyimenyerezo ngorora mubiri, imyimenyerezo nonoramitsi irafise ibintu bitari bike yongereza kugira ngo umuntu agire amagara meza. Ubushakashatsi hirya no hino bugenda bwerekana yuko burya umuntu yinonora imitsi, umuntu akora sport mu buzima bwiwe bwa misi yose, sport novuga ngo imaze kuba kamenyere kiwe, ari kimwe mu bigize ukubaho kwiwe, ngo sport basanze ngo yongereza ukuramba. Le sport favorise la longévité, irongereza kuramba, kumara imyaka myinshi, kubaho imyaka myinshi, umuntu ntapfe akenyutse. Kubera iki? Sport ngo iragabanya cane amariske yo kugwara. Sport ngo iragabanya cane ku rugero rushimishije, novuga ngo amageme mabi canke novuga ngo impanuka zo kugwara, zo kuba umuntu yogwara, za ndwara bavuga ngo ni indwara z'intakira, za ndwara umuntu arwara akazorinda apfa adakize, akazisaza nakarinda apfa, canke hari n'igihe mbere unasanga zitanamwemereye gusaza. Hanyuma kandi ngo sport canke ya myimenyerezo ngorora mubiri irorohereza amagara yo mu mutwe. Umuntu ngo agira sport, umuntu agira imyimenyerezo nonoramitsi canke imyimenyerezo ngorora mubiri, biratuma agira amagara meza mu mutwe, biragabanya ibibazo vyo mu mutwe, gwaruhagarara, ya stress mu gifaransa, kagahinda, ya za depression, ya anxiété, kwa kuntu umuntu nyene novuga ngo mu mutwe n'imitsi yagera igihe ikaziba, akaba yo kwanduruka mbere yagwara, akagira na vya vy'amavesi y'amasanganya, novuga ngo aba kubera ko umuntu yagize ibibazo vy'imitsi ijana amaraso mu mutwe, imitsi yo mu mutwe ugasanga yaturaguritse, yamenetse, yagize nte. Bijya bibazo vyose ngo ugira sport uroroherwa mu mutwe, amagara yo mu mutwe, la santé mentale iroroherwa. Urumva rero sport
canke imyimenyerezo ngororamubiri, imyimenyerezo nonораmitsi ntiyagenewe kugabanya ibiro gusa, ntiyagenewe kugira ngo umuntu agire agataye française nko kumanu babivuga abandi, agire novuga ngo abe kuri ndri, yishire kuri mesure, ni mesure ngira ngo sinzi ibintu nyene nk'ivyo. Ariko sport ihari nk'umuti, imyimenyerezo ngororamubiri, imyimenyerezo nonораmitsi ihari nk'umuti ku muntu wese ayikora. Biratugora cane kubera ko usanga umuntu kumbure yitwararika gusatira kurondera ubuzima. Hari n'igihe usanga rero muri ako kazi ka misi yose umuntu akora arakazi kamusaba kwirirwa yicaye, ugasanga umuntu umugongo waracitse, ugasanga umuntu mu mafyigo ibintu vyarahuraguye, ugasanga umuntu ntaronka umwanya w'agasiporo. Rero ni vyiza cane ko turondera ubuzima, ni vyiza cane ko tudandaza imiti muri farumasi, ni vyiza cane ko tudandaza ibidandazwa vyacu mu mamangazine, aho muranguza, aho mudetaya, ni vyiza cane. Ariko mugabo mbega hari umwanya na mutoya twoba duhora duharira dushiraho kubw'imyimenyerezo ngororamubiri, kubw'imyimenyerezo nonораmitsi, atari kubera ko tugomba kugabanya ubuvyibuhe, ahubwo ari kubera yuko tugomba yuko iyo myimenyerezo ngororamubiri ituma tugira amagara meza. Hamwe uwo mwanya jewe na wewe twoba tutawufise, twoba tutahora tuwufata, ni nkenerwa kugira ngo amagara yo mu mutwe yorohererwe, turakwiye kugishiraho umwanya w'imyimenyerezo ngororamubiri. Nigeze kumva umukozi w'Imana umwe avuga ngo ntimuzotangare nimwabona ishengero riretse ngo abagore bambare amapantaro yo mu masiporo bagende kwiruka, ngo muhave mwiyumvira ngo twavuze ngo abagore bambara impuzu z'abagabo ukuntu kuti wapi. Igihe aho kiriko kiragera, hariko haragera igihe usanga hariho ubumuga buturutse ku kutagira siporo. None umugore azogenda kwiruka mu mvutano, azogenda kwiruka mu ikanzu, wapi? Aho ni mu bijanye rero n'amashengero amwe amusanga afise iyo myizerere, novuga ngo itemerera umugore kwambara ipantaro, kandi murabizi yuko ayo mashengero arahari n'iyo myizerere irahari. Kubw'iyo mpamvu rero ni vyiza yuko uyu mwanya ubaho hatabanje kuza ikibazo cyo kugabanya ibiro, ahubwo uwo mwanya ukabaho kugira ngo ube umwe mu myanya yorohereza amagara yacu. Ryashirahamwe mpuzamakungu gita y'amagara y'abantu ku isi ngo rifata yuko ico bita ngo ni la sédentarité, ni kwa kuntu umuntu abaho umwanya muremure yicaye wenyene, kuguma umuntu ari wenyene mu kazi, ugasanga umuntu aguma ari wenyene muhira hariya mu cumba canke mu kazi kiwe ka misi yose, ugasanga mugabo yama yicaye ahantu hamwe, rikaba ryonarenga atarenze irembo, atagendagenze. Ngo ico kintu ngo gifatwa nk'aho ari imwe mu mpamvu zine nkuru zikomokamwo novuga ngo impfu nyinshi. Ngo aho usanga mu bihitana abantu benshi ku isi, iki kintu cyo kuba umuntu amara umwanya muremure ari ahantu wenyene yicaye aho ari ku kazi agakora n'ibyo akinjiza amafaranga menshi, mugabo ugasanga yama ahantu hamwe mu kibanza kimwe ngo ntihabohewe. Ngo iyo mpamvu yo kuguma umuntu yicaye hamwe na hamwe ngo ni imwe mu mpamvu zine nkuru zivamwo impfunyishi, zikwega impfunyishi zituma abantu benshi bapfa. No kuvuga yuko rero ngo mu mpfu zihitana abantu benshi ku isi, ico kiza ubugira kane. None rero ngo kubw'ivyo, naho umuntu yoba ataronse umwanya wo kugira ya siporo no kwiruka, kubera ko abantu bimvira ngo kwiga siporo, imyimenyerezo ngororamubiri, imyimenyerezo nonораmitsi, bakimvira ngo no kwiruka ugasametura. Wapi? Simpaka usameture, ahubwo ushobora no gufata iminota 30 yo kugenda marche, ukavuga ati uyu munsi ndavuye ku kazi nururutse bisi, mvaho nururukiye ngenda muhira
nari gufata imoto ariko reka ngende n'amaguru, canke mva muhira ngenda aho mfatira bisi reka sininde gufata ikinga canke imoto reka ngende n'amaguru, reka ntaco mpitemwo gufata urugendo rungana gutya ku buryo ndo nk'iminota 30 yo gutambuka yo kugendagenda ku musi. Murumva yuko rero ata mpamvu yari kwiye kubaho yotuma tubibimuga tugira amagara make, novuga ngo tutaramba tutabaho neza tworohewe biturutse ku kubera yuko umuntu atagira siporo, asanga iminota 30 ya marche umuntu akanyaruka agatambuka anyaruka canke akagenda nyene marche nyene gutya nk'uri karagenda nyene atambuka anyarutsa. Ivyo murumva yuko iyo bija hose ntivyari kirenga 15 mu kugenda, iminota 15 mu kugaruka, ukabugiza agasporo buri musi. Igihe niga muri Hope muri kaminuza yavango ni Université Espoir d'Afrique, hariho umuzungu kazi yitwa Barbara. Nibuka yuko imisi yose tuzindutse twasanga ari kariruka muri ajya etage amanuka yiruka kubera ko atabantu benshi baba baratonda ku ishuri. Urumva nawe sport akaba yayigirira aho nyene mu rupangu rwa nuzeye rwa kaminuza, yiruka mu etage ari hejuru amanuka asubira yiruka ajya mu kibuga azunguruka girane imisi yose. Yarashaje sinzi imyaka afise ubu, ariko yarakomeye ubona nyine ko ari umuntu nyene yumutse uyo muzungukazi. Kubera iki? Baradutanze kumenya ngira ngo kumbure inyungu za sport. None rero imyimenyerezo ngorora mubiri ni ikintu gihambaye cane cofasha umuntu gushishikara kugira amagara meza. Nimba wipfuza kugira amagara meza, ukwiye kwitaho no kwitwararika kugira imyimenyerezo ngorora mubiri. Bakunzi b'ikiganiro yaga muganga, aha ni ikiganiro cacu cuno musi kigarukiye. Mwakoze kuduhitamwo, mwakoze kudutiza umwanya wanyu, mwakoze kutwumviriza. Mwebwe bashasha mufyonde kuri sabone canke subscribe kugira ngo bikunde muzoze muraronka ubutumwa bubamenyesha yuko twashize ko video. Mushishikare namwe kwiyongera mu gitigiri c'abantu bakurikirana ibiganiro bicishwa kuri Ntamvuridahita TV. Jewe Janvier Banirambona ndabikebanuye, naho utaha mu kiganiro yaga muganga c'ubutaha kuri Ntamvuridahita TV.